Mahoro mahoro bakunzi bacu mukunda gukurikirana ikiganiro cacu cyo kwiga kuririmba neza. Uyu munsi turaza kuganira ku vyerekeye gute umuvyeyi yomenya ingabire y'umwana, ingabirano yiwe niba ari yo kuririmba. Ahanini niyo nza kuvuga kuko ariyo nzi gusumba izindi. Umuvyeyi yomenya gute ko umwana wiwe afise iyo ngabirano? Icyambere nuko abo bantu ngira mvuge n'abantu b'ubwoko bubiri. Hari abana baba bakiri batoya bakaba bisaba yuko ugira observation. Aho ndiko mvuga nko ku mwana w'imyaka 2, imyaka 3, umwaka umwe. Donc n'abana baba bakiri batoya ku buryo tuvuga ngo abo bana hari ikintu baba babiziko. Donc reka mpere kuri abo nyene, ariko ubundi bwoko bwa kabiri naho ntarinjira en profondeur kuri abo ba mbere. N'abana bo novuga ntiba ba adolescent, umwana aciye ubwenge, umwana ubona bikunda. Donc wewe arabiserura, wewe araririmba ukabibona, wewe araja no mu activité y'ibintu vyerekeye umuziki ukabibona. Donc nabo nyene ndaza kubagarukako. Reka mpere kuri abo ba mbere. Abana ba mbere rero baba bakira abana bato batazi n'ivyo ari vyo, bumviriza. Bo baba bari mu gihe cyo kudécouvrir isi, kudécouvrir ibintu bitandukanye, papa mama, abo tuvukana, ababanyi. Donc n'umuziki urimo mu bindi bintu umwana adécouvrir mu bindi. Wo bimenya gute? Umwana ari mutoya cyane, sinzi ko murabona abana iyo ushize nk'iradio ku ruhande ubona atanguye kuzunza umutwe cyangwa kubona agatanguye gutamba. Umwana ubona by'ukuri ko afise iyo mpano ari ibintu. Ubundi umwana ubwiwe ari capable yo gushobora gufata ikintu cyaje cyose umwigishije, kuko mu mutwe wiwe aba yera, bari ibintu byose arabifata. Ayifise atayifise ivyo arabifata. Ariko wa mwana ubona asanzwe afise iyo mpano, atari ibintu byo guforsa cyangwa ngo wigishe, ubona umwana nk'iyo ushize nk'iradio ku ruhande aratamba. Abenshi baratamba n'ivyo, ariko ugasanga umwana ariko atamba ibintu biri vague, byari byose nyene bikaza. Ariko kenshi murabizi yuko abana bakunda gukubita ko ku meza canke ingoma canke ikindi kintu. Iyo umwana by'ukuri ubona ko afise iyo ngabirano, akenshi wumva ariko akubita ajana neza nk'uko indirimbo ikwiravuga, nk'uko ingoma y'indirimbo iri kwiravuga. Ukabona umwana agenda neza kubita bijana neza. Uwo mwana ni wa mwana usanga ushize nka televiziyo imbere, hakaba harimo umuntu aririmba directement, urabona ko agize reaction yo kumviriza, akumviriza. Ukabona niba yari ariko ararira, ukabona umwana aratekanye, ntasuye kurira, kumva ashaka kuguma yumviriza. Uwo mwana muri waba ariko aradevelopa, muri ubona ko ari ibintu kabisa udaforsa, atari ibintu umubwira ngo raba imbere, ngo raba hariya. No, wenyene aravyibwira atamuntu n'umwe yamubwiye. Uko niko umuntu ashobora kumenya ingabirano y'umwana akiri mutoyi. Ku bandi bakuru bobo biroroshe, ubona umwana akunda kuririmba, ubona umwana akunda kumviriza indirimbo zitandukanye bivanye n'ico ashaka n'ico yifuza. Niba umwana yifuza kuvuza gitari, ukabona umwana aguma akora gitari canke ahayironse akagenda akayikorakora. Umwana iyo akunda kuvuza ingoma, ugasanga intebe arakubita, ahantu hose arakubita, ukumva n'ibintu agenda nyene akiyumvamo. Ikindi nuko tuzi yuko iyo umuvyeyi abibonye kuri abo bobo babiserura ukabibona, akenshi bagira tendance yo kumubloka, kuko bazi yuko peut-être ivyo bintu naho bizomushikana. Kandi nivyo ntibabesha, umuziki urasamaza. Umuziki novuga ni umwana arasamara, umwana ugasanga byamutwaye n'ikaye nasubira kuraba, yirirwa yumviriza imiziki, televiziyo, guma yatsa umwanya wose aguma aririmba. Ukabona wa mwana n'umwanya wo kwiga ntawe afise, kuko yagiye mu bintu akunda n'ivyo byamutwaye ubwenge. Donc muri ico gihe umwana aba emporté, ibyo bintu bikamutwara. Iyo rero utari umuvyeyi novuga nti abibona mbere, ngo oriye kumubwira ati hagarika,
Juma oriyo kumubwira ati reka ntusubire ibyo bintu byashaka kubandanya urabanza ukamwegera ahubwo ukamubaza kuko plus umubuza plus ahubwo yongereza ingufu zo gushaka kurondera uko avyiga novuga nko gukwereka yuko nabwo uri kurabimbuza je ndabikunda no gudashaka kundira kuja kuvyiga canke abantu babinyigisha moi je veux ça kubera iki a créer ikintu cyo kwidefenda muri we canke kubereka nyene ko nubwo mutabishoboye mutabikomora binyumva je nshaka iki ukabona habaye bras de fer hagati y'umwana n'umuvyeyi no conseil gute no bibasaba gute umuziki nivyo uraryoshe kuwumva nta muntu adakunda umuziki ariko iyo bigutwaye ukibagirwa n'ibindi biba bibi niba vyiza so muri ico gihe rero umwana yameze gutyo ahubwo uramwumviriza ushaka iki kubera ko bikunda ubona bizokugeza he wowe kuko umuvyeyi we ababona kure aba yaraciye mu bintu byinshi abazi ibintu bimwe na biriya umuvyeyi wese kandi abakeneye ko umwana we batera imbere akagira icavamo muri future so muri ico gihe rero iyo umublotse umwana warondera inzira kandi yagiye kurondera inzira niba vy'ukuri ari umwana ari talented vy'ukuri agenda akarondera inzira yagenda kurondera inzira akarondera inzira itariyo inzira mbi akahura n'abantu vyitwa bamwereka ngo baramukunda kandi batamukunda ariko umuryosha kugira bo bamwitwarire bagende kumucisha amahera umwana bonona ubuzima bwiwe muri ico gihe rero umuvyeyi arabanza akamwumvisha neza y'ukwiga kuja mu ishuri akamwumvise yuko n'ivyo bintu aravyumva muga mu gihe harimwo abanza bangire gatoya yige n'ivyo azobifatanya bukebuke donc ukamwereka ko umutahura ariko iyo umwereka yuko no ivyo bintu n'ivyo abantu badashobotse ushaka kuba umubandi abana bagiye muri ivyo bahezemwo umuntu arashobora kubijamwo ariko ata gahunda afise ata programme afise yo kubikoresha nabi murabizi yuko hanze hari abaririmbyi usanga babeshejweho navyo ari byo bibabeshejeho akenshi ari gihe uvuga ati hajya ni hanze barateye imbere no ngaha ino muri Afrika ntibishoboka nta kuntu na kumwe umuntu yotera imbere mu bintu by'umuziki bibaho birashoboka nzokora ikiganiro kijanye navyo n'ukungene bishoboka n'ukungene umuntu ashobora kubeshwaho navyo atiyononye adaciye mu nzira mbi niko no bivuga rero muri ico gihe rero iyo umwana umuhojese ukamwereka yuko ibintu by'umuziki ariko arajamwe ari inzira mbi kandi wewe mu mutwe yiyumvisha ko ari byiza uba uri kuramwica kubera iki wazogerageza kuguprova le contraire umwana asanga ariko aja kwitura ku bandi bantu ashobora gurana beza unashaka mugabo si kenshi uhura n'abantu beza akenshi ubukeneye nyene ati wari we wese yontahura nka iyi situation akayintahuramo bisigaye ibyo ariko arambwira bo ntavyo ariko barumva jewe ndavyumva uko tu vois umwana kirevolta ahubwo par contre uramwumvisha ko ivyo peut-être ariko arakora n'ivyo uravyumvura bitahura ukamugerageza kumonderera nka encadrement nko muri vacances ukamubwira ati wowe banza wige ariko vacances igeze kabisa ufise liberté uragenda hanaka bazokwigisha mu masengero kenshi hari amaformation bakora mu masengero bagafata amaseanse yo kwigisha abana piano kwigisha abana kuririmba ukaja mu makorale nta umwana ashobora kubura kuja kuri entraîner abikunda by'ukuri hanyuma mu nyuma ukagenda umuhezona bukebuke bibaye ngombwa ukabona ko ari umwana ari very talented ukamuha espace bibaho kandi birashoboka umuntu ko ashobora gutera imbere aririmba canke avuza insoma runaka nuko n'abarandiriye je nibaza ko mu bitahura nk'abantu b'abavyeyi si vyiza gukondana ahubwo nukubanza ukamwumviriza igituma ikimumotiva akenshi les motivations ziba zitandukanye then ukagerageza kumudressa novuga gute kumushira mu nzira nziza buke bivanye n'ivyo ashaka n'ivyo yifuza na cane no gufasha nk'utwo twana dutoya nimwe muba muri abavyeyi nimwe muba mubafitiye amaso nimwe muba
nyine nimwe muba mujejwe nk'ubuzima bwabo ukavuga ati umwana ndabona nubwo ngira azokubita ingoma cyangwa umwana ko mbona iyo abonye piano akora akakaza aravuza umwana ntashobora kuba afise don yiki novuga nti nimwe bavyeyi nimwe mushobora kubona by'ukuri cy'umwana ashobora kuvamo muri future mukagerageza kumushira mu nzira nziza nkuko mubikora no mu bindi ego nizere ko bibafashije nk'abavyeyi murakoze cyane mwibuke kugira like na subscribe bye.